muhamubona uzanye projet kenshi ndafise biro d'études stratégiques pour le développement nibo duca duha iyo projet bakayiga neza bakaraba kwihuye neza ni mu ntumbero bakaguhamagara mugakorana iyo bahejeje duca tuyirungika twabona uti ijana ngiyi umushikiranganji uyu niwe muyikorana kubera ibyo navyo twabigize twarasanze hari abantu bajeje gufita amaprojet bariho bigenda babwiye ubwo wese ubaronda kumbe usanga ari umunebwe akazi kumonta na projet mugafise ibihera agace genda hajya mu mushikiranganji buna ati hozo turandabira projet nziza uciyizanira tenda umuntu wivye projet neza barayitwara asigara arayirorera gutya ayiraba gutya aranavuga ati basi ni munshiremo baranga kumushiramo kubera iki yari afise abantu ndamushiki iyo rero iri muri best iciza nuko twe duca dukurikirana kugira wa muntu nibaza kumurengera kuko birazwi twamaze kwimira kuko muri best bategeza kumpa raporo kandi bati projet iyi ni bigeza ibigeza nkababwira ko n'umenya byarahagaze iruka murabe ndazi yuko nko muri diaspora hari urubanza rweruka guca baje wanje hanyuma ibi bintu ntibiraca mu buryo dusanga ahubwo abari ngahe Burundi ajya barakunda kuzuruma bo muri diaspora hanyuma cyamera tuma muri best baragenda barabafasha kandi byaratumbereye uruhi rero ntagiye uzotinya kuzara project mbere nkaho wewe nibarona kwiye kwirigura cyangwa no n'icyo de la best ari project nkaca mukora nawe nyene gaca bagirira note bagaca babwira ingene bimeze kugira ngo numve ingene iyo project ishobora gukorana n'igihugu cyane ko ari privé ngo privé arikorera ivyiwe mugare n'ibi project usanga itegereza guhuzwa n'igihugu PPP genda gutyo rero ufise projet n'ubu ntutinye na best uzogenda mubonanye cyo genda neza